ubuzima ndoragitsina ntibukiri ibanga kubera ko abana bakiri bato ubu basigaye baba bafise amatelefone ahantu hose. Urumva rero inkuru bakuramwo si inkuru nziza zose, hariho byiza bakuramwo n'ibibi bakuramwo. Hama kandi barabivugana hagati y'urunganwe. Tubonye ingene inda zitifuza ziguma zigwirirana ngaha mu Burundi, ca tubona yuko vyari bikwiye yuko ugwaruka bibimenya kugira ngo ntituze tuje kuyora twasheshe. Iterambere ryaraje yego, mugabo muri iryo terambere ni ugukuramo vyiza. Ubumenyi twoshobora no kubukura mu bavyeyi, tubayagisha n'abavyeyi bayagisha abana babo, ntagire umwana w'umukobwa canke w'umuhungu akigira ikibazo kubera kutamenya. Kera nta bakobwa banywa inzoga ngo binonogoze. Twe n'ukuri carazira yuko ugenda mu kabare buri kuranywa iya mbere, iya kabiri, iya gatatu y'ivyaba. N'abaganga bakorera ku masedesi burya si bose baba ouvert cyangwa ouverte mu gutanga ayo metode, womengo bayatanga kubera habaye ikibazo. Ariko iyo ikibazo kitaraza umengo ntibiri necessaire yuko botanga izo metode. Donc nimba yafashwe ku ngufu urumva araja ariruka aje kubitura, nafashwe ku ngufu byagenze uko aho sa imengo biroroshe kugira ngo metode umuntu ayironke vyoroshe bamukingira. Mugabo iyo bitaraba akaza kubitura nyene urabumva nisonereka birateye isoni kubera nabo nyene kandi baragira reaction nyene urubahutse nyene ukumbuye muri ivyo nk'abantu tugendana ubumuga kandi mvanga urashobora meme natwebwe turabajene nk'abandi kugira rero ubaho kugende ngo aha rero birangoye ngo murashobora kumpa aga preservative nawe yewe pre maze kumva amatemonyage menshi abantu bagenda gutora ubwo bufasha, abo bantu bakabatuka bakarenda kubaha impanuro ati nta n'isoni ngo wa mwana no kugenga ubuntu. Iyo ngorane ijanye na attitude irahari, niyo tugomba kurwanya kugira ngo bitume amafre kuko niyo tuba blockage. Ndashaka kubaza abantu ba kera, ubu duhora twumva par exemple ati yo bon mu bajene bagatera inkuru ati urati mbega amakuru nakana nakaba barafasha bariko bararyamana hariya muri hoteli canke nakana nakaba barafashe mu gisaka bariko bagira ibyo bagira n'ibyo bagira. Mbega mwebwe kera kuri epoke iwanyu mungana nkuko twe tungana ayo makuru yari ahari mwana mwumva abana bagenda banyafatiye mu gisaka canke kujya muri hoteli byarabaho. Barabitubwira ko gusenya hajya haberayo ibintu byinshi cyane, wasanga hariho gusenya nyine gusenya abavyeyi bazi gusenya imbwa bimwe zimaze kugwira cyangwa imbere yo gutangura gusenya nyezina hari ibibanza gusenyuka. Byarabaho ibi bintu byo kurenga ibigo by'abajene babigira kuri ba sogokuru baratera ingobo ugasanga urafise umuntu kwa so wanyu ugasanga muravukana utabizi so wawe yamuvyaye kuri uwo n'ibintu byaramye. Mugabo jewe ikintu nashaka kubabwira ni uko tutitwe kuri notre époque hariho n'ibintu biri ubu bitariho cyane. Kera nta bakobwa banywa inzoga ngo binonogoze kuko ubu hariho abantu bagenda ugasanga banagiye kuryama batazi kuba uwo babikoze parce que bari banyowe. Twe n'ukuri carazira yuko ugenda mu kabare buri kuranywa iya mbere, iya kabiri, iya gatatu y'ivyaba. Rero je conseillerais aux jeunes yuko ibintu vy'inzoga ku buryo ukora ikintu utokoze umuntu yobireka. Hama ikindi naco abantu bakiri bato umva imibiri iregerana ugatinda ukajana ugasanga wakoze ibintu utari kubikora, ugasanga waryamanye n'umuntu malgré toi mwakundana uzi uti on va attendre gushika ku gihe bizoba jewe nagize mariage mugabe ikama kubera wagiye evite yuko muba kumwe n'umuntu none hari umuntu bashobora kugira ibintu mugahamwe barabara mwana mu kabari bari en présence y'abandi bantu. Rero shire mu mutwe jewe umuntu ntarabona ko hari ikintu premature tugira dushike reka tureke kuja kuba turi bari none guhamagaye ati ngo uzosange ngahamba ukagenda siko tureba kumva wasohoye N'ibindi rero umuntu mugendana kuba vuga kugendana abahungu n'abakobwa c'est normal
mugabo wewe woshira mu mutwe uti je ndazi ko narashobora kwimbira nti jewe osito nazoba ndashikaho nkorera akazi ngo ngire ninasharamu kandi anayitwaye nzoba responsable y'umwana wanje nzomurera jevite yuko ndi kumwe n'umuhungu ahantu turi twenyine byarafashije rero ibyo urashobora kugira kuba mu buzima kuja kuryoherwa n'abandi kuja gutamba n'abandi mugahagera bimwe byo kwiyizora utabona ko atakintu murashikako lesa nta mutima umuhoza usumba turonka information mbere iri mu zanyuma batwara imbara kubera iki basubira batabigi bari ikintu plus on est reculé plus bitwagwa cyane plus we informé plus fata décision imeze neza icyambere cyo nzi cigishwa mu Mercedes uhereye no muri ABB ni ukwihangana. Okay? Ni ukwihangana nicyo cyambere cigishwa. Mugabo tukaca tuvuga tuti uwo byangiye kwihangana kuko bariho. Icyerekana ko bariho nizo nda zitifuje. Rero kubera ko habaye umugwi uhaguruka ngo urwanye ayo Mercedes ya midogene amavuriro magenzi y'urwaruka nizo ngaruka turiko turabamo kuko nk'uko Jerome ahejeje kubivuga iyo umwana yigishijwe akaba azi ati iki kintu ninakora amabanga mpuzabitsina nk'ikingi ndashobora gutwara iyo nda yipfuje hambavu yo kumubwira icyo ukacumuha n'agakingirizo n'akarorero ntazi ukacumuha icyo ashobora kwifashisha kugira ngo ntatware iyo mbana biramufasha ariko kubera ko abantu bahagutse bavuga bati kura ibyo bintu bije kwigisha abana ubushurashuzi ibiki nizo ngaruka turiko turabona niyo mpamvu rero jewe mvuga nti haracaragahaze kuri abo bavuga ngo amavuriro magenzi y'urwaruka yigisha abana gutera soni sibyo nabukira ntibigisha igitera soni aho kuba icyambere no kwihangana hanyuma uwo byangiye kwihangana mu buryo ushobora gukingira iyo nda itifuje. Ku mayevoke yacu ufite umuryango ugiyemo umwana ugiye ubona umwana yatwaye inda wumva yari ikinyendaro cyari gitutsi wumva ikindi nacumva umwana yacaba ari mu ishuri yayivamo akaba atakaje ubuzima bwiwe bwose no gusubira kurongorwa ntiyasubira kurongorwa ibintu bikomeye ngo ni umuntu nyene yamenje na famiye hariho benshi abavyeyi baca bamwirukana umwana ugasanga ariko arayerera ahantu akazotinda gutitira agatorwa n'umuntu w'inshuti cyangwa umuntu afise ikigongo mugabo ababagumana nabo uwo mwana bwari ubuzima bwiwe bwose gutukwa usanga umuntu se atashe nta kindi avuga gushika no c'était une vie imwe insupportable sicyo gituma rero wasanga ni kuri byari ikintu ciza na gato urakoze cyane saka tutazukanye twabonye ko abakora muri ayo ma service nukuri turi mu Burundi kandi kureka kujija umuntu nukuri tuzoguma nyene twibukiriza mugabo nakantu n'ibintu bizoza biraza buke vraiment ntibizoza denk ngo ni kuba tubabwiye ngo tubahanuye ngo bizoca biza ariko twabonye ko abajene biyugurura cyane ku mujene nkabo kurusha ku muntu abakurira rero nashaka ndabasabe mwebwe muba mubishoboye yuko mwo preda kuko ayo ma service yokorwamo n'abajene ubuguye n'urusaku nicyo madame yavuze ati hari igihe uza wumva uvuga ngo uje ngaha kubera nibyo n'umugenzi wa mama wawe yatangiye kugutunga urutoke ngiye nibuka ingene uwundi mwana yigeze kutubwira ati je naragiye muri CDS imwe ati ndahashitse ndasaba service barayimpa ati mugabo nashitse muhira nsanga mama yatoye mwana pare telefone umuforoma yamwakiriye yaciye telefone nyina wiwe ati umwana wawe kabaye ntacyo wanze ntakifise none pasito wowe uri ngaha na patiri muri ngaha mbega muri bamwe baza kwihana cyangwa kwirega ntabakivuga bati twahuje ibitsina ko bahari rero reka rero bavuga imitima mugabo n'imibiri bayivuga ko bakiza kwirega bavuga ko bakoze amabanga mpuzabitsina reka rero turabe ko tubakingira izo nda zitifujwe tubakingire n'izo ndwara zica hehe mu bihimba by'irondoro. Leta yari yaragerageje kugabanya izi nda z'indaro ziri mu bajene hariho
nk'itegeko ryo ku ishuri bavuze bati utwaye inda uca wirukanwa usubira ku ishuri, nibaza yuko bashaka gukaya de l'ordre no kugira barabe ingene boshobora kudekuraje. Muga murabona yuko ntaho biriko biradushitsa, ziguma ziduga, l'abstinence yoyo karabaye ntabyo tukivuga. Mugabo nka twebwe turi ngaha twakoraniye ngaha, novuga yuko twogira sensibilisation cyane à la base. Hariho nko mu bavyeyi badatahura ico amasedesi akora, ico abereyeho, tukagerageza kwereka abavyeyi yuko umwana yananiranye kuri abstinence hako agenda gutwara zirya ngwara canke atwara inda y'ishuri, nta kuntu amaprevention yogira, tukamera nk'ababashira muri iyo mudu tubereka kugira batahure. Ndashaka kubaza nka mwebwe mwumvise nk'umuntu mu psychopath canke wundi muntu umwana aritora uwo basohokana ugasanga aramuruta canke wanashima fate wewe ari majeur ukaca usanga urabimenye yuko baryamana mu byifatamwo gute. Est-ce muri babandi bavuga ati tugiye kudenonsa regard akiri mu mineur mu bisanzwe nibaza yuko decision nkuko igihugu kibitegura abataragera kugira decision nyene yiwe cane gose cene umure ahubwo n'umudenusa rwose gusohokana hano nije karorero kuko amusubije ubwenge yamuhenze siwe wa mwana kuvyo yarazi we yarazi ubwenge yamusubije ubwenge. Uravye abanyeshuri batwara imbanyi avant l'âge de 18 ans bazwi bamenyekana barenga 3400 mu mwaka mugihe mu mudu rumonadi aho ni milieu scolaire PNC imbanyi zitwara 17, 18, 16 ans en milieu scolaire uzimaze kwiga. Akamo duteye abavyeyi nuko ego turazi ubuzima bwarazimvye, mugabo nk'uko umwana uba wamuhawe n'Imana nahawe ho kumubungabunga gushika agere mu bigero. Inzitizi zihari kenshi urasanga abavyeyi ubuzima bwarazimvye, umuvyeyi bashobora gusanga akora ubuzi bubiri canke butatu, ugasanga ashika muhira yarushe, ca kiganiro co kuziko, ca kiganiro umuvyeyi yahora aganira n'abana biwe kera, ugasanga ubu ntikikibaho. Umwana ugaca usanga arezwe n'umuboyi n'umuyayi, umwana arerewe muri creche, ugasanga ntaronse umwanya wo kuyaga n'umuvyeyi wiwe. Uca usanga ahanini batakicugurukaniye ngo bashobore kuyaga ivyo biyago.